Cena kivuga ngo mbega igikogwa ciremwa niki. Inyishu ni igikogwa ciremwa ningene Imana ikora vyose ibikuye mu busa ikoresheje ijambo ry'ubushobozi bwayo, kandi ikabirema mu misi itandatu isanzwe, kandi ikurikirana, kandi ikabirema neza. Mbega igikogwa ciremwa niki. Ningene Imana ikora ibintu vyose ikabikura mu busa ikoresheje ijambo ry'ubushobozi bwayo, ikarema mu misi itandatu isanzwe kandi ikurikirana, hanyuma kandi vyose ikabirema neza gose. Ni vyiza cyane gose yuko dusubira kandi kwibutsa yuko Imana ariyo soko y'ikintu cyose kiriho, yoyo niyo soko yayo nyene, ariko ibindi bintu vyose biriho bifise inkomoko kuri yo. Hanyuma kubera ibintu vyose bikomoka kuri yo kandi yoyo ibisumba, ishobora guhereza intumbero ibiriho vyose, ifise uburenganzira bwo guhereza intumbero ibiriho vyose. Iyo ivyiyumviro vy'ubwenge biriko biradutuma dukekeranya ko Imana atari yo yoba ariyo muremye, iba yifuza kudusiga turi imfuvyi, turi nyakamwe, dutakariye mw'isi atamurongo, atamuyoboro, atantumbero, atansiguro. Igihe cose abantu bagumbiriye ivyumviro atari vyo bijanye no guhakana ko Imana ariyo yaremye, baba bikuye kw'isoko. Iyo soko ariyo yonyene ishobora gutanga akanovera n'insiguro n'umuyoboro ku buzima bwacu. Amashure twiga hari inyigisho zitandukanye cane cane zakwiragijwe mu gitabo canditswe n'uwitwa Charles Darwin, aho yasohoye igitabo bita Origine des Espèces, kugira ngo yerekane yuko ivyaremwe, ibintu byose bihari bitaremwe, ahubwo vyagiye bikura ivyo bita la théorie de l'évolution, ko vyavuye mu mpanuka yo mu kirere, hanyuma iyo mpanuka igatuma ibintu bigenda biriyegerana kandi bikagira forme gushikaho bigera aho uno munsi ibintu umenga bigeze kandi bifise forme. Izo nyigisho zaka Imana uburenganzira bwo kurema, ni inyigisho ziba zigamije kudukura ku soko ko Imana kubera ariyo muremyi, ni kuvuga ko ikintu cose yakiremeye intumbero, kandi kuba yakiremeye intumbero, iyo tubanse Imana ko ariyo muremyi wacu, tuba dushaka guhunga ya responsabilité dufise, kwa kuntu turi ababazwa ubuzima bwacu kuri burashitsa intumbero uwaburemye yagenye. Ivyumviro byo vyose vyaka Imana ku burenganzira bwo kuba yararemye vyose, biba bigamije kutugira abantu bigenga, batumbereza ibintu uko babishaka. Ariko igihe cyose utanguye kwemera ko Imana ariyo muremyi vy'ukuri, haba harimwo kwemera yuko ariyo itumbereza ubuzima bwacu. Dusanga rero ko mu vyumviro vy'ubwenge menga biri sophistiqué, birahinyanyuye gose, bivuga ingene ibiremwa vyagiye bibaho n'ingene vyagiye bikura bita la théorie de l'évolution. Kenshi haba hinyegejemo ikibazo morale, haba kinyegeje ikibazo cyo mu mutima, kuko umwana w'umuntu na kameremere yuko adashaka kumvira Imana, umutima wiwe uramubwira ati hamwe woshobora gukuraho icumviro c'uko waremwe n'Imana, ico gihe nta kintu na kimwe usubira kubazwa, ico gihe wo bigenza uko ubishaka, ico gihe nta opere, nta standard, nta rugezo, nta ntumbero, ibintu no bigenza uko ndabishaka kandi nta wombaza ngenagendeje ubuzima bwacu. Uwo mwidegemye dushaka no kukwiganza biserukira ingene tugerageza gukura Imana muri ico kibanza cyo kuba ari umuremye. Ni kibazo c'imwemu n'umutima gusumba ikibazo c'ubwenge, ni kibazo ca science. Imana mu kurema vyose garagara ko ari Imana y'ubushobozi, Imana y'ubwenge, kandi Imana y'urukundo. Mwiremwa ntituhabona gusa ibitangaza bidasanzwe gusa vy'utwumiza biyobera ubwenge bwacu, ariko muri ivyo bitangaza biri mu vyaremwe tubona uburangamutima bw'Imana butatu bukomeye. Dusanga Imana ari nyabushobozi, ntigerageza kudendekeranya utuntu, iravuga bigakomera, irategeka bikaba, iravuga kandi bigahinduka ukuri. Dusanga ari Imana y'ubushobozi. Turavye ingene Imana irema ibintu, biduheza ivyizigiro ko natwe bwo munsi umwe izotuzura, izoturema bushasha. Nigeze tuba twapfuye turi mwivu, imibiri yacu yahindutse umunyota, amaserire yacu yavanganye yatakariye mwivu, umunsi umwe izovuga ati va mumva yemwe abagororotsi banje bose. Uku tubona ivuga iremwa rya mbere rikaba, niko izovuga niremwa rya kabiri gizuka rikaba. Ariko hagati yaho, hagati y'iremwa tubona muri Geneze igice ca mbere na ryaremwa rindi tubona gijurisha n'isisha n'ingene tuzuka mu bapfuye,
hagati yaho hari ingene Imana n'ubu ihoriremo imitima y'abantu, naho nyene ibaremesha ijambo ry'ubushobozi, ikavuga ngo nimuweho, ikamurikira umuco w'ijambo ry'ayo mitima yabo bakaba bazima. Tubona rero ari Imana y'ubushobozi iremesha ivyaremwe vyo mu itanguriro ijambo ryayo, ituvyara ubwa kabiri mu ijambo ry'ubushobozi, kandi umunsi umwe izorema amajuru misi bushasha ikoresheje ijambo ryayo, kandi ikazohereza imibiri yacu ukudapfa ikoresheje ijambo ryayo mu kutuzura mu bapfuye. Ubwa kabiri iremwa ritwereka ubushobozi bw'Imana, mugabo kandi ubwa kabiri ritwereka ubwenge budasanzwe bw'Imana. Uravye ingene ivyaremwe bitunganijwe, uravye ingene bihanahana, ingene vyuzuzanya, ingene kimwe kibeshaho ikindi, kiriho kubw'ikindi, ingene ubuzima burimwo une complexité mystérieuse, ingene harimwo amategeko adasanzwe ngenderwa ko isi n'ivyaremwe bigenderako, ku buryo kimwe cose hageze n'agahara gatoyi haba isanganya rikomeye mu vyaremwe. Dusanga ari Imana y'ubwenge budasanzwe. Ubwa gatatu ni Imana y'urukundo. Turavye ingene yatunganije itongo rya Edeni, igaterekamwo umwana w'umuntu, ikamuha ivyo akeneye. Dusanga ari Imana y'urukundo, yaduteguriye ijuru risha n'isi nsha, yaduteguriye ikibanza tuzobana nayo ibihe bitazoshira. Dusanga ari Imana ikora vyose neza kubw'icubahiro cayo no kubw'umunezero wacu. Ikibazo c'icumi kivuga ngo mbega ni gute Imana yaremye umwana w'umuntu? Inyishu ni Imana yaremye umwana w'umuntu mu buryo bubiri, ari umugabo kandi ari mu buryo bw'umugore, kandi muri mwishusho yayo, mu bwenge, mu bugororotsi, mu kwera, kandi imuhereza ubutegetsi hejuru y'ibindi vyaremwe. Mbega Imana yaremye umuntu gute? Yamuremye mu buryo bubiri, mu buryo bw'ubugabo no mu buryo bw'umugore, kandi bari mu ishusho yayo, mu bwenge, mu kugororoka, mu kwera, kandi ibahereza ububasha hejuru y'ivyaremwe vyose. Turavye igishwi nyine CATECHISME dusanga ni muri buri kuba twaremwe mu ishusho y'Imana biserura ibintu bibiri. Ubwa mbere na mbere havuga ngo twaremwe mu ishusho yayo mu bwenge. Mu bwenge ni ingene umwana w'umuntu yaremwe, ukuntu ameze, n'ingene yubatse atandukanye n'ibindi bikoko byose. Nimba ibikoko birongorwa na instinct, umenga vyumvira itegeko rirongora ibyo zikora n'amareaction n'amamuvement mu buryo butarinze kwiyumvirwa. Umwana w'umuntu wewe aragereranya ikintu n'ikindi, agakuramwo indunduro, ariyumvira, agira urugendo rwo kwitegereza, rwo kwiyumvira, rwo guhitamwo, rwo gushobora kwiyumvira ikibereye, kandi akaba arico ahitamwo. Muri buno bwenge dusanga harimwo no guhitamwo, haba harimwo n'ingene Imana yamuremanye ugushobora kudasanzwe ubujanye n'ingene yumvira n'ingene ahitamwo. Dusanga ibi bijanye n'ingene umuntu yubatse. Nivyo icaha kizohava kiza mw'isi gitume ubwenge bwiwe budashobora gutahura Imana, kandi bitumwe no guhitamwo kwiwe kononekara kandi guhengamira kwama guhitamwo ikibi. Ariko kimurema ubwenge bwiwe bwiyumvira ivyiza, kandi bwaratahura Imana, kandi uguhitamwo kwiwe kwama gutumbereye iciza, ikigororotse, ikibereye, ikigikundiro, kandi gihesha Imana icubahiro. Ubwa kabiri ukugororoka n'ukwera. Dusanga ibi bijanye n'ivyo twita ishusho y'Imana mu buryo morale, ni kuvuga aspect morale y'ishusho y'Imana. Umuntu yaremwe yumva azi kibereye n'ikitabereye, akamiremere kiwe kamurongorera kumva hari ivyo asabwa ku Mana, kandi ategerezwa kuvyuzuza. Dusanga rero iyo aspect morale igaragarira ingene yaremanywe muri we kumva akeneye kugororoka, gutungana, guhimbaza Imana. Ibi bigaragaza mu bijanye n'ingene umwana w'umuntu ashobora kumva agerageza gutumbereza ibintu uko bibereye muri societe no mu buzima bwiwe. N'igihe icaha camaze konona kameremere kagororotse mu mwana w'umuntu, agumana essence yo gutunganya ibintu, yo gushiraho amategeko kugira ngo atunganye ingene abayeho, atunganye igihugu, atunganye igisagara. Ibi vyose icaha kitaraza, umwana w'umuntu yari umuntu kameremere kiwe gatunganye, kandi kameremere kiwe kamurongorera guhimbaza Imana mu buzima bwejejwe. Nitwebwe rero vyonyene impwemu yacu yashobora kumva inywanye n'Imana biciye mu kwera mu buzima bwejejwe. Ibi rero bigaragara yuko umuntu yari mu ishusho y'Imana kubijanye n'ingene afise la nature morale. Igihe atari bwakora icaha, iyo nature morale yaserukira mu kunywana n'Imana biciye mu kwera
no mu kugororoka no muri adoration mu kuyihimbaza. Ariko icaha kimaze kuza agumana essence morale idashobora kumukiza kandi itumbereye gutunganya gusa neza habaye n'ubuzima bwo ngaha kwisi kugira ngo agubwe neza, ariko iyo essence morale ntiba igamije icubahiro c'Imana. Ubwa nyuma twokwita ko ari aspect fonctionnel. Imana imuhereza ubutegetsi hejuru y'ibindi vyaremwe vyose. Imana yamuhaye agatima kamwibutsa yuko ajejwe gutunganya ibindi bintu biri inyuma yiwe. Naho dukunda gukoresha ijambo nkaho menga umuntu muri kamere kiwe arafise ububasha bwo guteka ibintu byose bikamwumvira, amasezo akamwumvira, imvura yari kwira kwigaca ihagarara, izuba rikaza, umudugu ugahagarara, ibintu bitameze neza agaca biteka bikaba. Ibi si cyo bibiri kuravuga hano. Iyi ni sense ya redevabilité, ni sense yo kuba ari umubwiriza mwiza w'ivyaremwe, ibyo twita stewardship, canke kuba ari umu intendant, kuba ari umukevyi mwiza, kuba ari umuntu azigama neza ivy'Imana yamuhaye, harimo ibikoko, harimo imirima, harimo ahabaye. Iyi sense yo kuzigamwa environnement, yo kuzigama ibikoko, yo gutunganya neza ibimukikuje, iyo onye umuntu acayifise n'akamemereye k'icaha kamaze kumwonona, bigatuma abikora kubw'ineza yiwe gusa, ariko kare yabikora nk'uwumvira Imana, nk'uwifuza yuko icubahiro c'Imana kigaragara no mu vyaremwe vyose bimukikuje. Ni gutyo ko turageranya yuko Imana yaremye umuntu mwishusho yayo mu buryo bw'umugore n'umugabo, kandi murema mu bwenge, ni kuvuga capacité yo kwiyumvira, yo gushobora kugira ivyumviro bitonze, vyumviriwe neza kugira ngo ashobore guhitamwo neza. Yaremanywe kameremere gasenga canke kari morale kagerageza gutungana, kandi yaremanye sense ya responsabilité ku bijanye n'ibimukikuje no kuorganiza no gutunganya ibintu. Kandi murabona ingene amaguverinoma hari, ingene ibihugu byacu bitunganije, ingene hariho urutonde mu ministeri atanduka. Ibyo byose vyerekana ingene naho umuntu aba yakoze icaha agumana kagatsima gushaka gutunganya ibimukikuje kandi Imana yaremye. Yemye bushobotsa ntimutinye kuko so bimuhimbara kubaho ubwami